rero urabara bisi wanje ngene nyonga nabi reka tungana yeye kwa sababu basi ndio kunyonga sikora vi wanje jewe nyonga nabi ndanyonga umenga ni beto ngamwe gafise kiburo nk'ibeto reka bazonyigisha nanje mveho nzi kunyonga aho mutamanje muzuguzo munyongera ngo reka sha wavuze ngo abaswahili ngo kubera kwerura nico abaswahili umenga ntandero comme si tuje kugira ibintu bitabaho byo gutitura imico ico nico ndiko ndanga rero nico iyo mentalite changement de mentalité turi muri 2025 iyo mentalite ihagarara ntidushaka kwemera generation shasha macakubiri ntidushaka kwemera generation shasha gucinyiza gufata abantu nabi ntidushaka kwemera generation shasha ko bavuga ngo kajya kabare kinjiramwo banaka hajya hinjiramwo aba ngo bijya n'ivy'abaswahili jewe mubwire yuko atabaruze atabana bo mu gisirimu bambara amadira muce mumbare je ndazi n'abametise bambara amadira bafise abavyeyi baba europeye bambara amadira bakobwa no kwa amadira ni umuswahili jewe amarevi wanje ndagira amadira mugabo narabonye ryari abakoresha rezo sosio nabone batangiye kwambara amadira ivyo vyo gukura mu mutwe abantu kwambara idira sindi umuswahili sindi umumizirimane idira ni nkuko no kwambara igikwembe kera bavuga ngo bambara ibikwembe je sais pas mugabo bose baravyambara bagashonesha nico gituma rero mentalite yo kuyumvira yuko ama evenema y'abamizirima canke y'abaswahili y'abanyabuyenzi y'abanyakinama y'abanyakamenge na ma evenema yo kugirana y'ubusutwa biveho arizi izina ry'iwanje nari nazi hama kandi urumva azoba ari anniversaire y'iwanje kandi usiku wa nari nazi ejo babivuze muri live kuri Instagram nzoba urusaku amavemuso bankies account byose tuzogira urusaku rya munsi nicyo gituma hariho usiku wa nari nazi ama usiku wa somo na kutunza somo nuko abivuze nukwigisha mu bakenyezi uravyumva tuzobigisha byose ndimwe ariko nabivuze je nzotanga urusaku gusa nzotanga vibe atuka vrema bazoryoherwa gose hama isomo nabo baba mama nyene babushitse bari mature niyo bazoza bubatse nyene neza bazoza hari mama bazi vrema kukwigisha ivyingo n'imiryango haba ikindi naco tuvuze usiku wa kutuza izi verema nizibura amafaranga bategereza kunzanira amafaranga kuko nabawujije bamwe ntibari bazi kunyonga batobaho bazi kunyonga bamwe ingo zabo bazoba bagiye kuzishira ku murongo bategereza kunzoma amafaranga ega batoya amanyene kuko nabikoze bazoba amafaranga ureve muso cendayinwa cenja live mvuga ati best influencer bahe tuba murangura batuma mama nitiria ngo ni best influencer bahe no bamugenda mugire mu gukora ingero menye influencer icyo bavuga bakivuga yamane influencer genda mumenye the meaning y'ico kintu hama muce mugenda murabe ngo best influencer sinzi wanutse ngo sagute sinzi wanutse ngo rakaturika sinzi wagiziki ngo nataye umwanya wanje ngo ndeka kugenda ngo kuri match ngo ndidiriye ngo live yiwawe ndiko ndavina Nairobi kuri airport nahuye na couple y'abantu bavuye muri Amerika couple y'umugabo n'umugore baca indege baca tugaye yuko ikegwa bace baza kumusaba baransaba wowe baramaza kugusaba ugende bakurihire urazi wowe ranche kuri aeroport amahiri kugwa irazimvye byesi baransavye woshobora yo urumva ko kantu ko woshobora kuza dusangire kw'indege haviteba ni expensive kuko samire si market kubona samire n'amahera menshi cyane kuko hari abartiste bagira concert kwinjira nanga limire 20,000 30,000 je tubana kubwiye ni jewe ngende mu influencer meme n'abartiste benshi ndabasumbya influencer uri nzubona Satubi aririmba Vemusozi 3 ari jewe nagakreye akaririmba ubu niyo hit ihari tuvugisha ukuri niyo hit ihari Vemuso Satbara arandondera ndayicishijemo kuko urumva
yakoresheje aka creation kiwanje jewe nabivutse Satbi aranandondera nyongere Vemuso acha nyongera Vemuso idakwiye uravyumva mugabo shatse koreka yuko sio sinita umustar sinita umuinfluenceuse no jewe ndarengeye ayo mazina jewe ico gituma narafapase mutambonye ngo muriko ni muri umuntu atigira akoresheje 1xbet aya n'amahirwe yawe kuko code promo ira 1 mu ndome nkuru igufasha kuronka bonus y'ibice amajana 3 kwijana kuri depo yawe ya mbere biroroshe cyane wewe gusa icyo usabwa no gufata telefone yawe ukinjira muri application ya 1xbet ukaraba handitse registration canke s'enregistrer hanyuma ugahitamwo kuri by phone ugashiramo nimero yawe maze kuri code promo ukuzuza ijambo ira 1 canke ira urenze kigiharuro kimwe mu ndome nkuru bifatanye uhejeje uce wemeza uzomaze kuronka konti yawe ya 1xbet iyi niyituma uronka ya bonisi kuri depo yawe ya mbere kubipfuza kugira depo canke retrait turabifasha bikagenda neza mu mwanya muto twandikire kuri 61 ubusa 6 5 2 ubusa tariki 15 ukwezi kwa Mukakaro 2025 tukaba tubaye ikaze mu cicaro ca Le Croco Glacier uko mwabonye ikibanza ciza twabakiriyemwo batwakiriye neza nuko bamwe bagiye barabibona ku ma réseaux sociaux guhera mu kwezi kwa kabiri twaratunganije twaricaye turiyumvira icyo dushobora gukora haciye imyaka myinshi kandi azoba ari n'akaryo keza ko guhimbaza imyaka 10 maze ndi umwuga wa entertainment bahita umwuga cyangwa bahita monde ya entertainment azoba ari imyaka 10 nzoba muri DJ ndi muri monde ya entertainment benshi barazimye nituziye iyo bageze bayizake hari abarazimye sinari ko Patrick Page za kumubona ariko nabantu twasanze mu mwuga nabantu bari nabo twatanguriye rimwe bagidi bose barazimye hari bazeho tibatanguye umbeya mbye bindi mwaza kurana telefone ku telefone imwe na Isaac bari bavyitabuye ari 2015 abajyanye mu boshingi nahe 2015 bajyanye bafite ibintu bagira aligne bakagutelefona bariko bashaka umbeya abajyanye muravyibuka muyagiriza ngo nagiye muri Dar es Salaam ngo ribe bana kuzungu ari bana masarene siko mwambaye restaurant Kahomba ni byinshi dufise tuzoserebra ni byinshi cyane kandi tuzoshimira abantu bagiye baratuba hafi muri entertainment baduhaye mikroba mbere abaduhaye ivyicaro eka n'abadututse abo twagiye turatukana bose tuzobashimira eka ko karyo rero twace twiyumvira yuko twogira icyo duteguye kugira tunakure n'abadukurikirana abafana banyise Queen of Best abandi dada wa taifa abandi banyita ngo MVP abandi banyita amazina menshi cyane ariko turabishima Imana nta kintu kiba atari Imana iba yagikoze icyo namavuga cyose kunamwe ngezeko nuko jewe influence mfise ndasubiyemo influence mfise mu Burundi sibaza ko ari undi muntu ariko sindavyibaze ko ubundi hariho umuntu afise influence nk'iyo mfise jewe mu Burundi kuko igituma ndabivuga je ndashobora uno munsi guposta ikintu swati kika ari ciza kenshi post ibintu byiza murabizi hariyo n'abahora baca bavuga ati yo postize ikintu umuntu yadekonye ngo ndamushora sinzi yo mba ndamushoye ku isoko sinzi yo mba ndamushora ariko murazi yuko icyo jewe mba postinze ahanini abantu benshi baba bakizi yuko 99% birigire 99 ndakura ko kamwe gusa abarukuri kandi abantu benshi baciye bagendera muri uwo murongo ko ikintu jewe postinze bacemera kandi niyo haba ariko baravuga urukurukuru hari igihe bavuga bati neri nataza postinze ntituvyemere ico ni ikintu ciza cyane
twubatse izina mu buryo bwiza kandi twubaka n'izina no gutuka. Hari abantu benshi bamenye gutukana, hari abamenye ndumenyesha amakuru, ariko uko natangiye kumenyekana gutukana 2015 mu magupi naratukana cyane gose. Ariko byambereye umugisha byambereye umugisha ndiko byambereye umugisha abantu benshi baramenye ko yagutukana kandi turanabironkera ko novuga yuko hariho abajournaliste dotere benshi baraja kuma mu ngwano, hariho abacika ukuguru, hariho abakomereka, hariho abagira iki bakavuga ati uyu wari umwuga wanje nakomerekeye. Umudokiteri arashobora gutera urushinge cyangwa akabaga umuntu akamupfira akagumana irya trauma mu mutwe. Naje wumva muri entertainment byarashitse ndatukana cyane, ndatukana n'abantu kugeza aho banyitwarira ibazenda umuntu umwe ku bantu bashika 14. Je dosiye yanje arimo abantu 14 umwana arabatsinze kubera urumva abo bantu barandutse ariko ntibantutse nkuko je nabatutse ibiremereye cyane kuri baca baritwara mugabo murabizi umuntu akwitwarira ntagutorera bambe ukwitwarira ugutukana gutorera kandi baritwaye utangura kwitwara barakira plate ziwe kuko ntibaba bazi side yiwawe. Nico rero cyo gituma nabatsinze gose, narabatsinze cyane kandi murabona naciye nguma mvugwa irya rero kijya novuga yuko urya rero hagera narinjiye mu neza cyane gose. Haya rero nabari umva baranyinjije baranyakiye cyo gituma no munsi nta kintu cyoza kivuga ku kitineri yagarika ivyo bintu kuko sisho kubihagarika. Turagerageza gushaka kubihagarika kuko murabizi yuko turakora muri entrepreneuria, turafise ivyo dukora ariko byaranse ko ndabiheba n'ukuri urusaku rwarananiye guheba ariko gutukana narabihebye ndatukana tukamumvugirira sigaye nukana nahindutse gutukana narabihebye mugabo nabihebye gatoya kubera yuko ubunyatatse ndakureka ubusubiye ngakureka mugabo ndakwishura ariko sinkicishura nkuko nishura bwa mbere. Ubu turiko turakura ndiko shaka gushika kuco ndiko shaka gushika igituma twagize usiku wa Nerinati. Abantu baratubona bakibaza bati yo kuba abastari ikintu ciza, ndashaka kuba umusare, ndashaka kumenyekana. Uno musi umuntu aravyuka agakreya agatora telefone ya mama wiwe agashiramo TikTok agatangura kuja kuri TikTok bakatanga kumwandikira ati yo ndakunze amaposti yawe agacabona ko ari umustar agacabona ko amenyekana agatangura ari guhangana na Nerinati. Wowe uje guhangana na Nerinati muri 2025 ukuri yawe dikondera uje guhangana na Nerinati muri 2025 nta ushobora kushira nta hamwe. Dukoreshe réseaux sociaux twubahane kandi jewe ndiko ndavuga ngaha barangiriye na Ferpare ko napfuye. Hari abantu bakuze bagira banzimye barabwira ama coalition bakagira ibiganiro bagira banzimye ndabareka kuva mu kwicenda gushika gira nko mu kwa gatatu bavuga baranzimye mu kwa kane. Niyo usiku wa Nerinati harimo bamwe muri bo bavuze yuko itazoba nari amahera y'abantu ariko ngaha nta sponsor nimwe ifise sauf support yo kino kibanza loko blast niyo support ifise mugabo nta kampu ifise. Ibi byose ndiko ndabikora kubera Nerinati. Dushimire n'abadiaspora batanze, abatatanze nabo nzobagirira live ndababwira ry'amahera mwiyemeje ukuyatanga kuko mwabivuze turi live nanje nzobishuriza kuri live narabanditse kandi n'abafana barabizi. Kama usiku wa Nerinati harimo n'abafana twatoye bazoza for free kubera ko badukurikirana cyane bagura amamega turi live mama bahari turi kuri space Twitter mama bahari umva ibyo byose nibyo twashizeho. Hama kandi usiku wa Nerinati ntaranziriye je mvuga byinshi cyane murambabarira sinayuka kamera kabisa. Usiku wa Nerinati twariyumviriye yuko kujya kuntu umuntu ashobora gutakaza passport akandondera agatakaza umwana bakandondera nkabiposta abivye imiduga murabizi bakandondera umuduga ukaboneka
kandi jewe mugabo ngize sinzi iyo nzoga sindababesha umuntu aracagutelefona akakubwira kubera ko wapostinze ntiwari kurondera kontakte zanje kubera ko ushize kuri rezo sosio icyo nababwira abantu baratinya rezo sosio cyane kandi rezo sosio nivyo si nziza naho tuwe tuzikorera ko rezo sosio si nziza ifo evite ko abana banyu baza ku ma rezo sosio kuko izi rezo sosio twebwe zaramaze kutubera droge twaraborewe turaheba turagera amahengova turaborewe turasubira twariyakiriye rezo sosio twebwe si nziza cyane ariko ni nziza iri kurinjiza amafaranga kuko jewe nk'ubu promotioneri nate agendera promotion ari abo nankiye nabo nemerera mugabo ndazimvye abantu barabizi jewe atari umuriyoni na promotion ndagukorera sindagupostingira kuri status cyangwa nje kuri page yanje dushimira abantu baba bagiko baradukurikirana kandi usiku wa neri nate muzoza kwinjira n'amahera 100 twase kugira amahera twase kugira for free kubera ntitworonka tubashira ariko dushatse amahera 100 kugira wa mama azoza kwigisha abakenyezi kino gikorwa n'igikorwa cy'abakenyezi si gikorwa cy'abagabo mwabagabo mudukurikirana nimwibaze muzoza mu gikorwa cy'iwacu dushaka abakenyezi baze bisanzure bayage basakuze neza na neza ariko nidushaka yuko abakenyezi bazoza kubigisha ngo ni mwahukane no ni usibyanditse gute ko nanavyibagiye usiku wa somo usiku usiku wa ya kutunza tunakigaruka ko gato ya hapana kuzana igihumbi nyinshi buri muzani igihumbi usiku wa somo abakenyezi ni kirumara ni maboko ibihumbi 10 ngarenga ibihumbi n'ibihumbi murabizi yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kirafise imico yacu iyo mico yacu rero niyo dushaka ko abarundikazi niyo dushaka ko abarundikazi benshi bubakira kuri iyo mico y'ikirundi yacu ubu aho hirya hari amadivorce menshi cyane abajournaliste kino kintu nico ndiko ndahagara ko kuko ico cya usiku wa neri nati aho hanze hari amadivorce menshi hari abatubatse tuko turavuga amadivorce abantu bose bibaza yuko divorce egare ko umugore yagizene umugabo ariwe yasohotse yarenze ibigo umugabo petetre yabyaye hanze umugabo petetre arakubita umugore no iyamema abagore babishira soni bamwe bakubita abagabo babo hariho abagore ivy'abagore sindiko ndabavugira n'abegera bo abagabo ndabavugira twumvikana nimuciye muvuga muti muzoza nyene muvyumve hariho abagore bamwe biganza mu rugo hariho abagore bakubita abagabo babo hariho abagore badashaka gukurikirana novuga ati education yo mu rugo y'abana babo hariho abagore batazi wanashima no kumesura n'impuzu zabo zo musi bazita twita amakareso hariho abagore batazi kuzimesa hariho abagore badashaka kumesurira abagabo babo hariho abagore badashaka kumenya ati umugabo wanje ishati nigoro yagiye ayivunduye ngaharagiye gukazi isa nabi ivyo nivyo dushaka ko tuzokwigisha yabugwaruka les jeunes filles kuko twebwe les jeunes filles ari baza kuvuga ngo rero atemukira umujene fille biragusha ivyo nivyo wawe twebwe aba jeunes filles turakeneye yuko twumva za nyigisho z'abadukurira bajya bubatse zikaguma nk'abavyeyi bacu aha twese turi ngaha abavyeyi bacu barasazanye na papa wacu hariho nabo hariho n'abantu abavyeyi babo baba barashengeye ariko abavyeyi babo bamwe bakigumya ntibanarongogwe abandi ntibarongwe turakeneye rero iyo ndero yo kuva kuri y'imizi y'ikirundi niyo dushaka guhimiriza
nuko nabivuze izo rezo social turazikoresha kandi ubutumwa bugera kure. Niyo mpamvu usiku wa Neri Nat dushaka yuko haza abakenyezi gusa, munsi abakenyezi bazoza mwabonye nambaye idira n'ifime ntazo rashizeko, nambaye idira kubera iki kwira ndabereke yuko azoba ari umunsi wo kwambara amadira, muze mumeze neza, musa neza, mwifasha sinzi ngene no kubivuga. Hama mwakurugutuye amatwi, abagoye amatwi turafisa ari abageneraliste mugende barabaha imiti ya kirikare, muze amatwi yanyu yumvirize babayagire, kandi tuzokwicara hasi turavye twumvirize abantu bagize ntibubatse. Azori karyo kanje mama wanje azobabwira nawe ningene yubatse, kuko jewe mama narumva akubita amakofi na papa mbwa n'ubu barahambanye byaraheze nibigere by'umugore n'umugabo nari umwana, ariko ndavyibuka cyetse kubabwira yuko hari abashobora kuba bari bafise ibindi bibazo mu rugo, ariko n'ukuri tugendere indero y'umurundi kazi. Hama ikindi naco dushaka guhuza abarundi kazi bahurire ku kintu kimwe. Twakuze twumva yuko nka jewe akarorero, jewe niviriye ruguru ndumumanuka sindumuzanano ndumumanuka. Jewe niviriye ruguru ndaza mu gisagara ca Bujumbura, bajizi barabizi bakanuka, namenyekanye mu gisagara kama kuku ya mjini, bavuga kuku ya dike ayuki mjini. Ivyo nivyo bagiye baraducira imigani, ibintu vyinshi cyane, ukaza wumva ngo wale ni watoto wa msite, wale ni waswahili, ngo wale ni watoto wa Kiriri, hao ni watoto wa Rohero, hao ni watoto wa wapi. Ivyo nivyo tushaka ko umwana wo muri Rohero azoza agipira warisha amaboko, na jewe izinzara zanje nzogerageza kuzigabanya, nzorisha amaboko ipirawo. Dushaka ko umwana w'Ikiriri azoza yumve ungene abana bo mwisite babayeho. Dushaka umwana wo mwisite aze yumve ingene umwana w'Ikiriri wo mu Kinindo wo kumutanga abayeho. Dushaka ujya mwana wo mwisite, hariho abakobwa bavuga bati ngo twego tugiye kuwa ngo ndahaze abantu benshi banyandikiye ngo ma adresse mu Buyenzi, ngo ahantu ngo bigisha kunyonga, ma adresse mu Buyenzi ngende bayigishe gufata umugabo neza. Wayinda wa adresse uraza kuri usiku wa Neri Nat bajya abagore bazoba bahari, nukuri bazoba bahari, muzoze cyo gituma udakeneye abagabo ko yatuzokwerura. Vuze tuzokwerura, sinshatse kuvuga tuzokunje gituma tuvuze tuzokwerura turi abagore, nta kibazo kiri umugore kwerura, mbavuze tuzokwirekura, nta mico y'ikirundi tuzorengera, ahubwo twebwe dushaka yuko habaho ugushira ku murongo neza na neza. Umurundi kazi akamenya yuko yubatse agiye kubaka, twebwe tuzokubaka vuba, bagiye bubatse kera, twe tuzokubaka vuba, tumenye tuti tugiye kubaka nyene dushikame, ntitugiye kugira tuje tuja mu masentare kugira ama divorce. Ivyo nivyo turiko ndashaka nka jewe Neri Nat, naho ngira urusaku burya mwumva ko ndabakunda cyane kandi ufite ivyiyumviro vyiza. Aha nuko tutari abantu benshi naca mvuga bankomera amashi kubera dada wa taifa, ariko amashi muzoyamomera ku munsi wa usiku wa Neri Nat. Sinovuga vyinshi, nibaze ko nabivuze byose nabivuze. Nashizemo no kunyonga, abantu munyandikira kuza kunyonga, mushaka kuja mu Buyenzi kunyonga, karibu cyane usiku wa Neri Nat no kwirekura kwambara amadira. Nibaza yuko nta bintu nshaka kuvuga, ariko reka imbere ko mumbaza ibibazo, reka manager unaweza kaongea. Kuwa na aina yote ya chakula, cha muhimu ni kuelewa kwamba pombe yetu tunatengeneza hapa na unaipata kwa bei nzuri kabisa. So nawakaribisha nyinyi wote, ni mahali pazuri sana, iko mahali nje ya kuketi na kuna mahali ndani. Ni mahali kubwa, naweza kuketi hata watu 600. Services ni mzuri, watu wanapata wanachohitaji, wanapata good experience. So nakaribisha kila mtu hapa, na ukikuja utatoka ukiwa umefurahia. Asante.
Asante sana kwa bikorwa wa kino kibanza. Nkuko mubizi igihugu cyacu kiri muri East Africa Community, twakira abantu benshi cyane, akaba ariyo mubanyi wacu ngaho muri Kenya, akaba yaje gukorera ibikorwa byiwe ngaha. Urumva yuko service muzoba mukeneye zose ngaha zizoba zihari. Yababwiye ngaha kandi iciza nuko ntituzoba dufite ikibazo cy'ibinyobwa. Ngaha basanzwe bikorera ibinyobwa byabo, kandi abantu benshi barashobora kuba bamaze gushika kuri kino kibanza, cyane cyane abantu b'abagabo. Rero abakenyezi karibu cyane, namwe mwumva yuko ibinyobwa bizoba bihari, nta kwiyima no kuvoma. Hari amatangi ngaha, zile ni matangi au ni zile neona zinakuwa ni mabomba. Ile yenye iko pale wanashota. Urumva ko inzoga ni kuvoma inzoga. Karibu cyane, urajejwe gucuruza ibyo bita marketing, gucuruza marketing no gucuruza ikibanza. Karibu cyane. Nanje ko icyo kubwira imbere y'amashyitsi hano muri Congo-Masoro, twari turi kumwe namwe tubaherekeza muri Spondelinat. Nibaza byinshi kuri ibyo, ubu muri kubaza n'inyuma ya Spondelinat, twababwiye dufite inzoga hano dukora, inzoga dukorera hano tugira tukavasanga iby'abakusanari muri Nikad. Undi munsi even no kuri Spondelinat tuko turakora inzoga zanyu. Ego ahanini ibyo kandi mwakoze cyane. Jewe nabana babwiye ko ibintu byanje byose biba biri expensive. Numva inzoga twege zikorerwa ngaha nyene, nta sheke n'imwe ishobora kuba ihari. Uzonwa umwe ni vacances, aba diaspora barahari. Murazi ko namwe muri mu bantu batumye niyumvira kubishira muci, kubera mwagumye muko miduru yuko vacances tubigire muci mwaje. Karibu cyane le 24 juillet. Le 24 juillet uko twababwiye azari umunsi mukuru wa anniversaire yiwanje, ariko malheureusement jewe nta keke njya, sinigeragira amafete y'amakeke. Ariko karibu cyane, bababwiye mufise ibibazo mushaka kubaza. D'abord no kugukeza bino tari kuba ino conférence de presse ibaye, uko ni ibintu wateguye igihe kinini kuva mu kwezi kwa kabiri tubizi, usabe karabwagire bishika byari kuba mu kwezi kwa kane, ariko ntitwamenye ibyavyishe. Aho kandi no munsi yabyishe umutwe wanje wari mu bindi, murabizi ko bikorwa byishe byo gukora. Ariko no munsi ntatugiye amatariki, mbega evenement izoba ku itariki zingahe? Le 24 juillet ni mu ndwiza ku munsi wa kane, umunsi w'amavuko yanje. Okay, yes, ni usiku wa Nelinat. Abantu benshi nk'abarundi ntibari basanzwe ntibagiye, reka gato sinaguciremwo. Tuzoba turi kumwe na DJ Fulbert from One Town DJs, niwe azoza kuduha umuziki. Hari n'undi mu DJ bambwiye yuko avuza imiziki y'Igiswahili iryoshe cyane, zire tarabu. Abagore baze bumvirize tarabu zo kuririmbira abagabo babo. Yes, bombe ko siko Nelinat mugabo nk'abarundi cyangwa abarundikazi benshi nkasanzwe bamenyereye ibiberayo. Dushaka tubizi ko benshi bibera mu Baswahili, mu Biyenzi, nuko benshi bakomeje kwa gusaba amanimero turungika na mugabo icumbiro cyaraje cyogira ngo mushobore kubikora. Mbega ko nk'abarundi ntibona ko hazoba habayemo gutitura imico n'akaranga by'iwacu, usanga wavuzemo no kwerura, ariko nibyo no kubigisha. Ariko mbega koko ni bandi bemerewe kuza, abakenyezi bubatse gusa cyane n'inkumi ziremerewe. Amakandi kuri evenement nyene no munsi twabonye uno mwaka, mbega ningaruka mwaka cyangwa no munsi bibaye no munsi kugira ngo bice mukumbure uce inoti yawe y'uno munsi, amamwa kuza tuzobingika ni tubibura. Urakoze. Bagucerekeye amafaranga, je sanzwe mfite amafaranga. Sanzwe mfite amafaranga, sigize usiku wa Nelinat ngo nce amafaranga.
iyo mba nshaka guca amafaranga antuka nta makampuni nkangahe nari kubwira nkandika cyangwa kuri stati amakampuni ashaka guhayanisha murahawe ikaze mugabo muzogira niho ukora ubwa ticket sponsor ndayishaka none uno munsi nokatika kuri stati kandi ndazi benshi muboneka ariko icyo cya ticket sponsor nzociyumvira hama nta mahera ashaka gukura mu bantu antuka ariko kugira bibe ibintu biri ni expensive kuko 100,000 si make ku muntu 100,000 n'amahera menshi cyane kuko hari abartiste bagira concert kwinjira nanga 10,000 20,000 30,000 je tubana kubwiye ni jewe ngende mu influence meme n'abartiste benshi ndabasumbya influence uri nzubona Satubi aririmba Vemusozi 3 ari jewe nagakreye akaririmba ubu niyo hit ihari tuvugisha ukuri niyo hit ihari Vemuso Satubara arandondera ndayicishijemo kuko urumva yakoresheje aka creation kiwanje jewe nabipfutse Satubi aranandondera nyongere Vemuso aca nyongera Vemuso idakwiye uravyumva mugabo shatse koreka yuko sio sinita umustar sinita umuinfluenceuse no jewe ndarengeye ayo mazina jewe nico gituma narafa pase mutambonye ngo muri competition ngo y'aba best influencer bari no jewe nta mahera nkeneye muri evenement shaka kuzohuza abantu nama service nama nakoreye abantu benshi for free abantu barambaza ndagwaye ibindangira umuganga nkashira kuri Insta story abantu bakagenda ku muganga neri shakiki nkashira ama business y'abantu n'ama company nazi nkabagirira ama promotion bene bagaca bandodera bakanshimira mari mikashi 400,000 300,000 hari no ma 200,000 nkashima kubera iki sinamurondeye ni wandondeye kubera yabonye ivyo nakoze nukuri abantu kandi cubajije hari n'abambwiye ngo yarasivye kuja kunungira no n'inzi message bakanuka ngo ari amahera nanananango siko nenate ngo ntacu uzopfukoze baje muramubwira ngo nakuzi akuzi kuri rezo social bwaye kwavuga ivyo nta mahera vraiment twashatse gusa habe limite kubera ko iyo abantu babaye ibintu bibaye by'abantu benshi cyane haca bakavuga ikindi be wambajije ni kifise umutwe mu intumbero ya usukana wavuze ngo abaswahili ngo kubera kwerura nico abaswahili umenga ntandero comme si tuje kugira ibintu bitabaho byo gutitura imico nico ndiko ndanga rero nico iyo mentalite changement de mentalité turi muri 2025 iyo mentalite ihagarara ubu turi ku bantu bakoresha Twitter barabibona ubu turi muri novuga ko turi muri propagande yo kurwanya ntidushaka kwemera generation shasha amacakubiri ntidushaka kwemera generation shasha gucinyiza gufata abantu nabi ntidushaka kwemera generation shasha ko bavuga ngo kajya kabare kinjiramwo banaka hajya hinjiramwo aba ngo bijya n'ivy'abaswahili jewe mungire yuko atabanuze atabana bo mu gisirimu bambara amadira muce mumbari je ndazi n'abametise bambara amadira bafise abavyeyi baba europeye bambara amadira bakobwa no kwa amadira muri muswahili jewe amarevi wanje ndagira amadira mugabo narabonye ngira abakoresha rezo social nabone bamutangiye kwambara amadira ushaka ndagwakanwe uchugenda unabirara ndagwakanwe uchugenda ubirara exe boss kazi wawe nta yahora yambaridira kandi nabonyera ko pase yaragize video yambaridira ariko aratamba itara yahora bigira navyo yagira ufite ivyo n'abandi baratambara ivyo bisanzwe ni ivyo byo gukura mu mutwe abantu kwambaridira sindi umuswahili sindi umuzirmane idira ni nkuko no kwambara igikwembe kera bavuga ngo bambara ibikwembe je sais pas mugabo bose baravyambara bagashonesha nico gituma rero mentalite yo kuyumvira yuko ama evenement y'abamizirima canke y'abaswahili y'abanyabuyenzi y'abanyakinama y'abanyakamenge n'ama evenement yo kugirana y'ubusutwa biveho
aho hari gusutwa bajya abagabo bavuga ati bakunda abagore bafite ibisusu binini nabone ni babireke babaye ko batitura ibintuze imico iratubwira ko abagabo bategeza bakunda abagore bafite ibisusu binini mwabyisanze cyo gituma dushaka ko kino gihuza abantu bose nta muntu akumiriwe nibaze rungika umugore wawe nakarungika umugore wawe ministre kana karungika umugore wawe honorable kana karungika umugore wawe sinzi bande bose rungika PDG umukadre kana karungika umugore wawe aze nazo baje kwerura ahubwo azo baje kuronka inyigisho nziza none sawa nyamba abaswahili mu buyenzi berura bambe babigisha ibisutwa kubera iki abo bantu bo mu kibosi bama bagenda kurondera mu buyenzi inyigisho bashaka ikiri baveyo rero baveyo bagenda gukwirikira bari amahera hari uraza amahera bari amahera menshi mwabagabo bafate mu bashire ku imigozi bareke kuja mu buyenzi go kandi rero n'abagabo babwira ati genda mu buyenzi bakwigisha none wari kubarizika shampe tubandanye nakushibidi sawa. Naam, bwana mtangazaji, natokea Platform Show. Mimi na maswali kama vile venye vya ngongo Swazi Nation mu bitowe na mbona Swahili Nation. Maswali yangu mawili au matatu. Mimi swali langu la kwanza nataka kufahamu sababu kama kitu kipya hivi, sababu kwa vika madira watu wa mtangano wasije kule kwa shawishi mpaka wavae dira, sio kitu rahisi. Nataka kujua namna ambavyo utakavyoweza ili kuwawezesha wale wakina dada kule waweze kuvaa kama walivyovaa hapo. Hilo swali langu la kwanza. Na swali la pili nataka kufahamu kwa sababu wewe ni mtu katika yale ambayo umeyazungumza hapo miaka zaidi ya 10 ni mingi. Kwanza hongera sana. 10 sio zaidi 10. Miaka 10 okay. Itapika lakini umezungumza kushaka kujali. Ndani ya miaka 10 umezungumza baadhi ya vitu vingi ambavyo umezungumza, miongoni mwao ni baadhi ya vitu ambazo umeenda unazipata za watu tofauti. Na inaonyesha kabisa kuna baadhi ya watu ambao wanafanya matukio yao sasa hivi hawaonekani. Na tujue sababu ni nini, labda ni hapo vipi na tujue. Sasa umetengeneza bifu na watu wengi. Sasa unawashawishi vipi hao watu ambao umetengeneza bifu ili waweze kuja? Kwa sababu miongoni mwa wanawake pia nimekuwa nakutana na wengi sana. Unaona, mpaka leo nadhani amuongei. Nataka kujua mbinu gani ambayo utakayoitumia ili kuwashawishi na wao waweze kuja hiyo tarehe 24. Sawa. Cha kwanza Juni rahisishia watoto wa Mtangano, watoto wa Lubero, watoto wa Kinindo, Kabondo kuja kwa shughuli yetu. Nimeweka jua wa feel free. Nimeweka kila mtu atakuja na dila yake. Juu tukiweka wakanunue dila hapa inawezeka kuwa vitu sijui. I don't think kama inaweza kuwa kitu rahisi sana. Na inaweza ikasababisha kama kudisturb kama private muda fulani. Juni ni first edition. Lazima tuweke sawa kila kitu. And next edition juu watakuwa waliona kisi cha kwanza kitakuwa watafaa nini? Tunaweza tukaweka hata kastende kama dira, wananunua hizo dira wanakuja wanavaa dira moja. Lakini hivi nimeongelea kama watanunua dira masoko fulani watakuja wanavaa dira. Hata wakikuja wanavaa ingine dira na ingine dira, lakini si tuone tu amevaa dira. Kuhusu beef, acha nisikuwe mnafiki. Siwahitaji. Siwahitaji. Mtu mwenye tuko na bifu naye abaki kwake. Mimi niko kivyangu, yani mimi niko mkazi zangu. Juu ya mtu mwenye tulifikiria kukuwa na bifu. Yani ilikuwa ni ile bifu ya indip. Ya ndani kabisa. Na ikaingilia kama lo mbaya sana. Awezi ukaniambia kama naweza nikaruhusu mtu mwenye alitaka niingie mimba. Anakuombea mimba nasema uyu muntu mukumuhana mumugire kwa karorero aje mu mimba. Sasa unataka huyo mtu mimi nimuitishe kwenye event yangu atawekea sumu wa fanzi wangu.
bifu abaki kule. No, yani it's not about where to go sawa. No, even the business. Mtu iko na watu wenye wapendi business yake wakakuwa kompeta wake wa hiyo business. Sasa wewe baki mu business yako na ule mtabaki mu business yake. Mimi siwahitaji kabisa mtu mwenye anajua kama ni mwanamke iko na bifu na Nerinate, usiwazi hata kuuza ticket. Juu kuuza ticket ni kikoluri ingia ndani, security itakuyangura na itakutosha nje. Mimi nakwambia ukweli. Byako sikuji, byenu siingii, kila kitu byenu siingii, lakini kwenye platform zangu nikitaka kuongelea nitakuongelea, ukitaka utapasuka, utafanya nini, lakini vitu byako utaniona na wewe vitu byangu please don't come. I beg you. If you have beef with me, please don't come. I don't need you. Lakini unaona kutumia invitation za sivyo uende. No. Nimewa block first yote watanitumia. Hata wapitishe kwa mtu ndani ya Kenya accept. Okay. Iko sawa hivi. Najua Zikibazo. Ego nitwa Fulgence Mika. Kibazo mfise ni ibintu mu Burundi tubyemeranye si bose babimenyereye. Ariko kandi Nerinate ko tumuzi ntarubaka. Ni izihe nyigisho bazoronka ku muntu atarubaka kandi nabo barubatse mbega inyigisho nuko ikibara inyigisho genzota nta nyigisho genzota nzongera abantu batanga inyigisho bafite uburambe mu kubaka babimenyereye sinzogenda kubwira ngo gira ikinanje atacundagira kuri twumvikane sindubuye wayi vraiment oya ako kazi nako shoboye je ndikongira sensibilisation mumirire n'abantu ndumuserukizi wabo mu bisanga. Aba bantu bazobigisha nimba ta kibazo bo bamenya bakamenya mbega abantu bazobigisha kubijanye n'ibintu abantu bazobigisha nibaza yuko tuzoza turasohora amakova tuzosohora amakova y'abantu tuzoba tudushizeko kuko ushobora kumuvuga ataronse umwanya ariko adukonfirme akatubwira kandi tuzotora abantu mu mice yose muri baba bo mu giti tuzotora baza kwigisha no muri baba bo ngaha mu masiti wacu tuzotora baza kutwigisha ofete ni mice yose bazoserukirwa. Ni igikorwa kizoba gihurimwe abantu b'abakenyezi gusa mbega ko hari abantu usanga bifuza kuja mu bikorwa nk'ibi biri prive mugabo bakaba bifuza yuko oya ndavuga abakenyezi nyene bifuza yuko hari abantu bakunda gusohokera ahantu mugabo ntibashake yuko abantu bo hanze bamenya ko bahasohokeye kujanye n'umutekano w'ibyo ubijejiki. Twebwe ngaho abashima sisho kwibaraguza turashobora kwakira abantu batandukanye mu nzego zitandukanye muri evenement turashobora kubakira ariko turacagerageza turabe yuko twoshobora kubyiyumvirako ariko ndazi ko haza hariho abantu batandukanye mu nzego zitandukanye bashobora kuzoza muri evenement nabone babishatse rero ikintu gihari abantu batabamenyereye muri ivyo muri ayo evenement bakeneye ibintu bajyamo babiri privé nico gituma usiko Nerinate hari kugira bijya bintu byo kuba bya privé bibavemwo bagire umwanya wo kwisanzura benda kubaze uzukuru bakundisa abantu nabo ndazi abo bantu nabo uzukuru bakundisa rega barasakuza gusaba muraho basakuriza cyo gituma ivyo kugira privé ivyo kugira iki ivyo nivyo tudashaka ko twumva bazoza bisanzure nta vya privé ashaka privé azokorganiza evenement yiwe ayigire privé biramusha twebwe siriko ndabakarira no nababwiye ntidukeneye ivyo bintu vyo kwigira ngo jewe ngo ndinaka ndinde uzoba uje guhura n'abandi bantu twese turabarundi kandi wahejeje naundi direkteri si kibazo ahubwo bwa mbere ni ibintu bibiri ahubwo gushimira kubona umubiri usubira gutunganya ko iki igihe cyiza giheruka hari ku mashuba 2020 niho tuheruka ibirori bya nati amashuba twari twasubiye ku birori nk'ibi biri show ndetse vibe rero ikintu cya mbere gushima kandi no kubona no guhari
twiza isabukuru nziza ko umunsi yigiriwe imana yo kuri Musare sitashitse ejo usanga ariko d'avance les anniversaires isabukuru nziza wavuze kwirekura ni ikintu twumva kumengukira imbere ukuntu ariko ni ikintu mu mico y'ikirundi abarundi barirekura bashaka abarundi kazi abapapa abamama abana barirekura naho shawugaruka wavuze uti tuzoshira isoni abakenyezi canke umuntu wese yavyaye isoni yaba yatakaje aba yapfuye isoni cyo gituma havuye ijambo umupfasoni iba yapfuye isoni kandi umukenyezi ashobora konsa umwana akamwongereza hanze ibere abantu bose bakaribona ko ntashobora kwicisha inzara umwana kuko abantu bari barengana aremeraga isoni akarirekura akosa umwana rero icyo ni ikintu cyiza numva ko usubiye kutuzanira ibintu twari twarabuze kera numva ko njye numva ko imico yatitutse ahubwo ugeregeje kuyituzana ariko muri kadre yindi bavuga y'ikizungu y'igisirimu abantu babibone berure tubimenye kuko iyo umukobwa cyangwa umusore yagira arongore cyangwa arongorwe sinzi murashobora kumufata video ko ari kuvuga ibintu kenshi na kenshi bamaze kumusaba umukobwa bakamutwa hari igihe bayinasenge bamusezera bayinasenge bazakora ibyo gihugu dukorera usiku wa nenda abadamu sinzi ko muzobazana nibo muravuga ko ari nk'interano yoba byiza byose abamama bari mwiyi bazi ivyingo bashobora kwigisha abandi ba jeune fille bazoba baje muri ico gihe ico gikorwa ni kibe icy'abakobwa nuvuga bataye ibanga kubera ikizungu cyaje ahubwo haze abamama bo bataye isoni kuko bariteshejwe mu iteka kuvuze kuri utisoni mu iteka ni wa mufasoni yarongowe yasohowe akaja mu rugo akabyara akahera abana agashira isoni mu kubarera agashira isoni ariko n'umugabo wiwe nivyo wavuze ko mu munsi bagenda mu buyenzi kubyiga ariko ugasanga bariko baravyiga batararongorwa iryo ni kosa ariko gushira isoni ku mugabo wawe ari we yakurihiye kuja kubyiga ni byiza rero nibaza ko woturondera cyangwa ngo munsi tuzobona abo bantu abo mama bigisha aba jeune bazoba les futurs mama bafise ico bazomarira igihugu rero nibaza ko muri ivyo n'izina usiku wa somo usiku wa Nerina ni haribu Kiswahili ariko kura bibe un peu sinzi iyo kenshi zorabe na sense naje gukomesha makuru sense indirimbo ikarira mugwa ihagarika indirimbo z'ikirundi nta indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi zivuga Igiswahili ziri shefu sense nazo ihagarika cyo kubanyaza ko watoye izina ryiza usiku wa somo hari abantu batazomenya ibizokorerwayo bazokubaza rero muri make ni hererano no kusaba ko byogenda muri iyo nzira kugira ngo bitori inzira murakoze nta bintu byinshi ngo yanasiguye na jewe gufasoni sinarenze nicyo gisigura ndabimenye ngaha rero gushira isoni mwavyumvise ko kera abarundi barashira isoni ubu tubizanye ku yindi gati kwindi mwewe yes nuko merci nitwa Elma Love Marie ibibazo byanjye mfise ni nka bitatu bine ariko ikibazo cya mbere kiraza kuza ku izina batwandikiye ati usiku wa somo na kutunza ariko natwe tuvuga cyane usiku wa Nerina bino bintu bibiri kumenga ni ngo ni by'abagore n'abagabo dushaka abagabo mushaka guherekeza abagore ndabitwa abagabo bashaka kuza byumvikane abagabo bashaka kuza bashaka kubibona ikintu gihari abagabo bazobinjizana na kimwe hama mumaze kwinjira ahari ibiyeri ngaha muzokwicara hajya murungwe nyene muzokwicara hajya kuko muje hariho umugore atokwirekura wowe uje shaka kunyonga urabibona shaka gutamba nyende ugati aha cyangwa shaka kunyereka wowe ushobora kugira ushobora kuva ngaho mumva isoni
mugabo turi abagore twese bajya bariko barabigira isoni irayabariga bamaze kwiha akavemuso bamaze kwiha akayeri ngaho kakoko wamaze gushitura uriyo wabaje gushitura ibizuka umva uragenda ngaho gatamba abagabo rero urumva jewe mugabo ndaguciriyemo ariko nibaza ko ryari wari ushaka oya no just mashaka ko dusobanukirwa usiku wa Nelinat na usiku wa Somo ko ngumenga na mazina abiri no usiku wa Nelinat nabigize kubera yuko ari izina ry'iwanje Nelinat kandi urumva azoba ari anniversaire y'uwanje kandi usiku wa Nelinat ejo nabivuze muri live kuri Instagram nzoba urusaku narabivuze nzotanga urusaku naho nyene nzohagirira live show urusaku amavemuso bankies account byose tuzogira urusaku rya munsi nicyo gitariho usiku wa Nelinat ama usiku wa Somo na kutunza Somo nuko abivuze nukwigisha mu bakenyezi ndavyumva tuzobigisha jewe sindimwe ariko nabivuze je nzotanga urusaku gusa nzotanga vibe atuka vrema bazoryoherwa gose hama isomo nabo baba mama nyene babushitse bari mature niyo bazoza bubatse nyene neza bazoza hari mama bazi vrema kukwigisha ivyingo n'imiryango hama ikindi naco tuvuze usiku wa kutuza izi verema nizibura amafaranga bategereza kunzanira amafaranga kuko nabahujije bamwe ntibari bazi kunyonga bazobaho bazi kunyonga bamwe ingo zabo bazoba bagiye kuzishira ku murongo bategereza kuzoba amafaranga ega batoya amanyene kuko nabikoze bazoba amafaranga ureve muso cendayinwa cenja live mvuga ati ndanywe muso mwaranguriye kubera ko mwaranyeretse yuko ivyo nakoze sinatamvye nirorera nico twaje tugira kutunza urumva igiswahili sawa iki kintu ni kintu gikomeye kandi umaneze ko kirakomeye cyane kiri mu nyigisho mu ngo anashiri cyane ariko igaraje bazonyigisha iyo rero baravuze wanje ngene nyonga nabi rega yeye ko nagomba ngo bazonyigisha kunyonga abazikora wanje jewe nyonga nabi ndanyonga umega ni beto ngawe gafise kiburo nk'ibeto rega bazonyigisha nanje mveho nzi kunyonga aho mutamanje muzunguzo munyongera gusa rega sha nabona ko ati iyi preparation yawe bure kutiyumvira gushamo izindi brand musangiye vibe nko ufise vibe kazi umuntu dusangiye vibe ninde mumbwire navuze yuko atamuntu numwe mumbwire ninde nari gushera for sure oya wewe mbwira best influencer baduhaye best influencer bahe tuba murangura taba mama nitiria ngo ni best influencer bahe no bamugenda mugire mu gukora inge mumenye influencer icyabe baguko bakivuga yabane influencer genda mumenye the meaning y'ico kintu hama muce mugenda murabe ngo best influencer seriously best influencer urazi cyarico bivuze ati ntawubona mu usangira kino gikowa mu usangiye inde afise brand nk'iyi wanje kwebwira ninde mbwira umuntu afise brand nk'iyi wanje je oya murabona amamedia ari ngaje muraza kumbwira amaviewers muzakunga mwe nyene muraza kuraba amaviewers n'amakomantere kandi mushireko umunsi wo kunyonga mushire sinako umunsi wo kunyonga Nelinat agiye kwiga kunyonga muhagarike kumutuka ko afise igisusu kigumye kireko nta numwe headline n'ukuri ndakubwije y'ukuri yuko nta muntu mumbarire umuntu ndaza amasara agiye ariko reka tuvugane kumwe nta muntu ashobora kugira live genda murabe live za Fizo genda Instagram murabe live Fizo yobagira abantu aronka jewe ndonka iraki zitandatu ya amajana 600 personnes 700 800 personnes 900 personnes jewe ndashikana abantu ngabo live yiwanje Instagram afirjasi uhorwa nabana nabuti oyavugisha ukuri n'uri live Chumbwira umustar ashobora kugira live kuri Instagram iki jewe hari umusi nuko abantu bivugira ngaha hari umusi navuze ati ndaja live birangora vraiment sinagiye live changira message anonyme bazire bantu
urazi ingene banutse navyo novuga ngaho ivyo banutse sinzi uwanutse ngo sagute sinzi uwanutse ngo urakaturika sinzi wagize iki ngo nataye umwanya wanje ngo ndeka kugenda ngo kuri mace ngo ndindiriye ngo live yiwawe kubera iki yasivye baranuka ari nabo nagenda posta ama message anonyme ndabanone nk'aba bamoyiki kuri aeroport kuri ndiko ndavi Nairobi kuri aeroport nahuye na couple y'abantu bavuye muri Amerika couple y'umugabo n'umugore barambona baca baraza kundamutsa ngakubwire rero igituma jewe mpambara baraza kundamutsa baravuga bati tuje gukuramutsa ndavuga ati yawe ko jewe sinkunda kuramukanya nawe ni sawa ndatwega abandi bati kunzi acambwira ati bantinye baca barasubira kwicara ngo turabafana bawe sawa baca indege baca tubwira yuko ikegwa bace baza kumusaba baransaba wowe baramaze kugusaba ugende bakurire urazi wowe ranche kuri aeroport amahiri kugwa irazimvye byesi baransabye woshobora yo urumva ko kantu ko woshobora kwikuza dusangire ko indege haviteba turibaza kushonje turabigusabye urazi muratangura gutyo shira mu Congereza please cyandagenda umugore acambwira ati umvirize rero wowe ndakubwiye kuko naciye nirekura bati ndaje cyandagenda cyandaberekana ibaninye ko naramenye ko baninye umugore cyarambwira ati live wa umugabo wanje aryama tevye oyambwira oyasubiza ubwire umuntu ashobora gutuma umugabo aryama tevye kubera live yake cyangwa umugore akaryama tevye nyine ndangiza niko ndarangiza ndagato imarambe barira amasaha yagiye ariko sinogira ntabagiye kino kintu hari umuntu asomye dada wa taifa arashobora kubyitira bavuga ati hariho undi twa dada wa taifa DJ Fanny asanzwe warashimuta mutanahuriza hano ku bintu nyine kumenya kuri nuwahe DJ Fanny abuze nawati nuwahe yakuziki arihe afsiki mu DJ amaze kuzana abasani benshi mumenyesha makuru kazi ategura n'ibiteramo byinshi kandi biri expensive aravuga makuru yahe mu Gifaransa mu Kirundi no mubwire abajournaliste turabazigira bavuga amatwa matubona amafesi avuga amafaransa amakuru y'Igifaransa avuga amakuru y'Ikirundi avuga amakuru y'Igiswahili mu Giswahili amakuru y'abaririmbyi Filijats baragufunga amakuru y'abaririmbyi baragufunga tubwire umuririmbyi avugira agira ibintu no ndiko ndababwira turi muri 2025 umwitanga wewe uzanya umuntu wo muri 2015 c'est quoi ça dada wa taifa wewe kwanza wa mbere abafana baje bazo gushishura sindakubere dada wa taifa diwa dada wa taifa ni Neri Nate Queen of Bass the only one jewe sishira ko ngwa the best influencer no MVP ni president MVP genda gukora MVP cyo most valuable person amba ucuzana umuntu bahanze baraca ku mazi baraganduka mu muziki nawo hari umuziki nawo hari frema nawo hari umuziki frema nawo hari reka duca genda nawo hari zamutana abantu batwi bafise platform tuzi utanuti wewe naka wari kunaka uyu yitwuku no nimutuzanyire abantu n'umuziki wibagiye unabavuze n'umuziki ucufunga amatwi gucya twarakwibagiye nukuri abari ibyo bazongukuri tusubiye kubabwira nta muziki ya promotion hano ingia gatoya urabona nka Isaac naramututse arabitse Isaac no kuri live nanamupostinze naramututse none sibwo nicaye ngaho entertainment nta nzigo bikeneye wenye naranzi kandi ari ngaho wakoze
Isaac vuka ndafwisha Merci ça. Je vais parler de l'occasion de l'initiative nziza kunze kuko ati bon naho tujyana reka tuvuge uko nyene mu Barundi muri rusange tumenyereye amaaktivite nk'aya kenshi tumenyereye tubonye nk'ibyo ni kigodoro ashi ni buyenzi ni vutu ariko urumva uno munsi tubonye kwa Nelinati kabisa ni bien ni shusho nziza kandi shusho shasha ibonetse hama akandi kantu nibaza yuko peut-être niko wabishatse canke niko wabyifuje ariko je nibaza yuko n'ikindi gihe nibyashika ugategura ibintu bikomeye nk'ibi ufate umwanya wo kurondera abafatanyabikorwa bakwiye kuko barashobora kubisapotinga cyane kugira ngo uravuga ati je ndi data wa taifa ndafise abantu benshi bari inyuma yanjye mu influencer mwiza ni byiza cyane rero yuko wofata iyo wari gufatira umwanya kamwe ntaho wari kubura le Coco Brasseur kwa twayishimiye le Coco Brasseur vraiment kino kibazo kiratangaje nibo bantu ba mbere bama biyumvira cyane mu Swahili cyane sizi impamvu kenshi le Coco Brasseur uravye barashima siyo monde yabo ariko barakunda kubiyumvira abo bantu ku buryo kuti wow kamene baradi mu Swahili cyane urabona rero yuko bajida amakaswida bajya ba musulman n'ibindi byinshi urabona yuko kamwe baratahura mu baracyo bashaka ikintu cyiza cyane rero kandi bibidigishe n'abandi babwiza tunga bibigishe hagati n'umuntu wazake afise imitaye kumusumba yokorganiza kinini ntangorane ntangorane nivyo rero yarabwire nka dada wa taifa muri ndazi gufise izina rikomeye nga mu Burundi kandi bikora ibintu byiza rero ni byiza yuko turafata umwanya afatanya bikorwa abantu bashaka kuba bamaze ibintu byaboneye wewe kabisa wo baterura bikaryoha rero simvuge byinshi peut-être tuzogira kana announcement hama banazi benshi barashaka gukorana na Nelinati peut-être baratinya Neli baratinya pana amamiliyoni sama miliyoni je tinaza ko atinya avuga ati Nelinati mane sinije dukoranye ejo bikanka nazo dushira hanze ko menga araba umva bo nukubahumuriza kamere bahumure iyi ni monde iyi ndatanye Neli atara amafaranga mutanye beef na amafaranga yiwe nzongera bikenya mekane kwikane manda murakoze byari ibyo yari ntererano muri barisa ari ikintu nshaka kongera ko wavuze ngo guhuza urwaruka naciye nibuka narakubonye kenshi uri mu bikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi si bibi ni byiza ariko rero hari urwaruka rwinshi kujya mu mugambwe ntibyari bibi ariko kujya mu mugambwe urugwaruka nk'umunyapolitiki utwagwa n'imvugo cyangwa n'inyigisho za politiki zishobora gucanishamo urwaruka icyiza nuko wewe utari muri politiki ariko uri mu mugambwe uri gutegetsi ni byiza urabe uri je suis politicien rero gusakuza ni politiki oya politiki yo ahita temeye politiki kuvuga politiki yose non nous turi ngaha turi muri politiki ico bon politiki niko ndavuga ni ya politiki nyene sans abantu bayitahuramwo ariko ibyo tukora byose kuryama kurya kwiyunguruza kuvuga ibyo turi ngaha turi muri politiki byose bigengwa na politiki rero kuko wowe wavuze uti kugwaruka turushe imbere ububare abantu binjira ngani binjire ntibavuge ngo n'ahantu haba naka gusa rero uraraba usansibirize muri iyo nzira kujya mu migambo umujene wese afite imyaka yo kujya mu migambo nagende nashigikira ariko amenye ko bitotuma haba ugwango cyangwa inzangano bijya nyene udashakanye rero niyo yari manuro kugira ngo turabe ko twubaka igihugu kiri ku bajene ikuze iterambere ridakumira haciye ukwezi jewe ndakunda basket ndi umufana wa basket kuko narakinye basket kuri lycée municipal Gasenyi narakinye ishure rero ndakunda basket ndi umufana w'urunani barabizi la fois passée naragiye kuraba urunani ufise match yaraciye ntajayo hama ndabona vibe ihari ndavuga ati urugwaruka se kwasa hari ambiance ufite naciye mbona nkacamona ibiba kuri Twitter byo kucanishamwe abantu ubwoko batuzanamwe ibiki ndavuga ati no kamera tworonka ikibanza kinini urwaruka rukaza rurahura gucya kuko urwaruka ruva mu mihingo yose kubera ko hari abantu bazi ngo basket ni y'abana ba
ariko basket ubugendo uraba ama equipe harimo abana bakina neza bo mu masite bakina basket uravyumva rero ndavuga ati ho bashi turakeneye kibanza kinini bisinogenda nabivuze nari kuba ngize ikosa naciye muri yanzira yanje yo kubikorwa byanje ku ma réseaux sociaux cyandavuga ko ntegerezwa kugira space yo kusaba leta yacu ituronse ugwaruka ikibuga cha basket kinini cyo kuza turakuriramwo kuko ugiye kuraba haba hari amatike ya million aba yaheze haba hari amatike ya 50,000 20,000 30 zirahera abantu bagahagarara akabura aho bicara rero cyo gituma twaciye tubijamo turanashimira cyane nyiricubahiro umujama w'abajene president wacu yaciye abitwumvira arabikora cyo ikintu gikomeye cyane nyamba umuntu ashobora kugira ibiganiro nk'ivyo kuri space la fois passée nagize n'ibiganiro ndakora ikiganiro cyo kwerekana imigambi mama Burundi ariko arakora mama Burundi yaraje muri space y'iwacu arayinzamo kandi iyi space yarimwo urundi rwaruka rero icuvuze nico ugwaruka kuko nyamba uno munsi ishobora gukoranya urugwaruka tugahurira mu biganiro bitandukanye kuri Instagram ugiye kuraba abana bakoresha Instagram n'abana bakiri bato mugabo tuba turiko turigirira Zambia se zacuba bafana ba Dramati ba Satbi bande yumvise Vemuso yumvise account banking aryoherwa rero hariho n'abana batinya b'abajene abonye wambaye impuzu y'umugambwe kanaka ashobora kuvuga ati neri yambaye no mpuzu jewe ntidushobora guhuza nk'akarorero ariko kwambara impuzu y'umugambwe kiriya muntu afise shoye kuja mu mugambwe ashaka atari umugambwe wo gucanishamwe abantu wewe urafise droit yo kuja mu nyambo uja mu mugambwe w'abakati biti genda uja mu mugambwe w'abagira ikigenda mugabo ugire akarangamutima ko gukunda igihugu cawe ko gukunda mugenzawe ko kumva yuko uno musi ushobora kuvugira naka n'abantu benshi bashobora gutinya kuvugira umuntu ariko twe turajaho tukadefanda igihugu tugatana mu mitwe n'abantu tugakoresha influence dufise haraho tuvuga ati ngo winjiye muri politike ariko si politike ni gukunda igihugu niki ngize ngaha nico gukunda igihugu nico guhuza abarundi erega Patrick Paje nyiri propaganda ikomeye cyane uhuza abantu bafise amakirtire atandukanye wa mwana bavuga yamaridira ko ari umuswahili atandera afise ugacumuza na mwana yambara bavuga ati tuvuge yambaye nka costume cyangwa yambaye yindi mpuzu complet yaguriye muri magaze hajya kuri Nuze nawe wagiye muri Vayura urabahujije hamwe sikintu coroshe cyo gituma n'Imana rugira yo mwijuru ibizi yuko